navukiye mu Rutegama ahantu hitwa Muramvya province Muramvya canubaka ngaha ku nama y'ukwezi ya Kibimba mu nama y'amezi 3 ariyo nama y'umwaka ndi umukenyezi ndaririmba akazi kamisi yose ndi umurimi bihagihe bishika rimwe nkafasha umufasha kubera n'umudandaza hama ndashima Imana ko ndi mu muhari ngaha nyende ku rusengero rwo mu Kibimba ndashima Imana kubona nshobora kuvuza ingoma bukebuke sindabishoboye gose ati Imana yifashije mpenda henze hama rero binabisezeraniye Imana ko jenze ko ndayivuza ko kuva mu bwigeme narayivuza kuva mu bwigeme narayivuza ngira n'abazungu kwedi bakanshimira bakavuga ati wa umukobwa yavuza ingoma wa Mose azayivuze rero n'ubu rero n'ukuri ndahenda rero ndashimira Imana igihe nabisezerana ndi umukenyezi hagira habibi imigumu hama ndavuga nti Imana udufashe twe ntusore mu ntambara kuko narayibonye yo 1991 ndavuga nti Imana fasha sinze mpunge n'aba bana amahasa yanje abiri akurikirana Imana reko yabimfashijemo nashiye ntashimira Imana mu buryo bwo kuvuza iyo ngoma nagisezeranye Yesu abapera umugisha. Okay, byarakoroheye gutangura kuvuza ingoma ko tubona abandi bakenyezi beshi batayivuza nta bagutwenze nta bakubwiye ibintu oya ntibatwenze ahubwo bararyohewe kuko nagateka kanini kubona umukenyezi avuza ingoma kuko nakuze ndayivuza y'urushato kuko izi zitaraza twaravuze iz'urushato intambara itaratera hari iz'urushato bari barakoze hiyo mu Kabuguzo iyo kunama y'ukwezi navako bari barakoze bene izo ngoma zisembare nyene zishaje bahunze rero twarazivuza ico gituma ncamumera nk'ugororera ko bukebuke je nabonye bizi kandi uvuza neza mbega uri umukenyezi abandi bakenyezi benshi ibintu bikora abahungu bavuga uti ntavyo novuza nta gitari novuza ntaki ariko wowe wavuze ko biryoherewe kandi ari ngabira arico wasezeraniye Imana uhanurike abandi baba babiyize ari abakenyezi mugani bakoreko gitari nibakoreko ibintu bikabura babivuza nibaza ko bokora kuno barimesha ntibakoreko kuko ni igikorwa ibiri mu bikorwa by'Imana gucuraranga ibivuga ngo ni byabakanaka gucuraranga ibitari si by'abahungu kuvuza inanga si by'abahungu ahubwo nabigeme n'abafasoni bari bakwiye kwegera icurangisho kuko tuzoba tuko ducurangira Imana kandi nayo izoduhezagira rero ukunda iki mu buzima bwa misi yose ndakunda kuririmba ikintu ukunda kurya ikintu nkunda gufungura jewe sintora n'igihe mfise imbanyi nta na kimwe ntora Imana yarampezagiye byose ndarya urakora siporo ego cyane niyo ngiye kurimba ku musama kura nimukiye hanyene hampande y'umugwa ngaha ku mukuru w'igihugu ngenda gukora ku musama ndashobora gufata isuka ngenda ku gasiporo ntangora natacu bikoreje ndagira siporo kwera nubwo herukino wakunda gukina ukiri umwana twarakunda gutamba kwishura canke umuringa imipira imigozi byose twarabikira uri umukenyezi ni cyahe kintu uryoherewe mu bukenyezi bwawe umukenyezi bwanje ndaryoherewe ko Imana yanteye iteka ikanka umufasha dukundana andekura no kuja mu bikorane kurara kuva kuwa kane nirarira ngaha ku rusengero ndaryohererwa kandi nuko Imana yampaye ibibondo amahasi inshoro zibiri sinidoga Yesu nukuri yaragize neza mu muryango ntitwidoga amahasi aroroshe kurera amahasi aroroshe kweri iyo Imana igufasha usenze Imana ikagufasha ikaguha uburyo bwo kubarera baroroshe cyane kuko no mu kubibaruka byagenze neza ntabwo bigeze bankora n'umusuno umwe ntarunyuze rurigera runkora Imana yarafashije.